amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye inyuma yaho yaheruka gutanga ikiganiro ku mbonesha kure Nyafrika Afrique Media mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 14 Mukakaro uyu mwaka turimwo, yahaye ikiganiro umumenyeshamakuru Sonia Hore wa RFI na Clément Bonero wa France 24 aho baganiriye ku migenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya hamwe n'u Rwanda no kuvyerekeye agateka ka zina muntu. Uwahoze ari umuserukizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Dr Peter Pham inyuma yaho ku munsi wahariwe ukwikukira ku Burundi ari mu bashimiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuri uyu munsi yishikiye kwakira ico kidari akaba gishikirijwe n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 16 Mukakaro uyu mwaka turimwo azogendera igihugu c'u Burundi mu rugendo rw'imisi 2. Muri urwo rugendo bitegekanijwe ko azobonana na mugenzi we mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kandi ngo azovugana n'abanyamitahe b'Abarundi n'Abatanzania kugira barabire hamwe ibijanye n'uturusho turi muri ico gisata muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Nk'uko biri mu rwandiko mukuru w'igihugu yateyeko umukono ngo kugira ngo umunyeshuri aronke urupapuro rumuha uburenganzira bwo kuja kubandanya amashuri ya kaminuza, kuvuga diplome d'etat, wategerezwa kuzoba yaronse amanota angana 50% mu kibazo gitangwa arico examen d'etat. Mu gihe yagendeye ahari ibiro bikuru vya OMS Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tadeo Ndikumana yaciye ashikiriza ko abantu 3 baje bavuye hanze y'igihugu aribo batowe ko umugera mushasha wa coronavirusi wamuka mu Buhindi uzwi nka Delta. 2 ngo bari bavuye mu gihugu c'u Buganda, uwundi mu gihugu ca Somalia. Yagiriye ko hamagarira abantu bose kubandanya bakurikiza ingingo zashizweho zo gukaraba kenshi gashoboka no kwirinda kuramukanya bahana amaboko canke basomana. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati ya meri ya Bujumbura n'ishirahamwe Sepodirique mu gisata c'isuku no gukingira ibidukikije, ishirahamwe Sepodirique ryaronkeje imyambaro abakozi b'igisagara ca Bujumbura bajejwe kugira isuku mu mabarabara y'igisagara. Iyo myambaro ikaba igizwe n'utujire kugira ngo bashobore kumenyekana no gucungirwa umutekano. Nayo abajejwe gukurikirana ibituro vy'amabus nabo baronkejwe jire hamwe na Turkey Walkies kugira babandanye bagarukane ku murongo ugutonda ku banyagisagara. Mu gihe kwigenekerezo ya 14 Mukakaro hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe inguge kw'isi no mu Burundi, mw'ishirahamwe Roots and Shoots ryitaho ubuzima bw'ico gikoko mu Burundi ngo mu matohoza bagize basanze mu mashamba yo mu kibira Ibururi, Vyanda, Makungu, Rukambasi no mu Kigombe muri Vugizo haharugwa impamvu ziri hagati y'230 n'530. Ni nyuma yaho babonye ko inguge ziriko ziragwira mu Burundi. Inyuma yaho umudokteri wo kw'ivuriro ry'Icabara mu ntara ya Rumonge yafashwe yagirizwa gukorakora umwigeme yaraje kumwivuza ko banza gukibiriraho kwabaye kuri uyu munsi, sentare nkuru y'igihugu yamwejeje, ariko parke yo kwitashimye urubanza yunguruje ubwo rubanza niko gusaba ko aguma afunzwe. Niyonkundiye Gilbert akaba yaciye ajanwa mw'ibohero rikuru rya Rumonge.
nk'uko biri mu ikete umushikiranganji hajejwe ubutare n'agataka yandikiye ishirahamwe Tanganyika Mining Burundi muri kuno kwezi, mu bikorwa vy'iryo shirahamwe vyo kwimba inzahabu mu gace ka Cimba komine Mabayi vyarahagaritswe vy'agateganyo. Uwo mushikiranganji asigura ko iryo shirahamwe itubahirije bimwe mu vyo ryiyemeje kuva rihawe uburenganzira bwo kwimba inzahabu mu mwaka wa 2017. Ishirahamwe rijejwe gukingira ibidukikije ifatikanije n'abanyagihugu Conservation et Communauté de Changement yatanguje kuri wa kane ibikorwa vyo guca umuciro werekana imbibe z'ishamba cimeza rya Vyanda riri muri komine ya Vyanda mu ntara ya Bururi. Urongoye iryo shirahamwe avuga ko izo nkengera zitegerezwa kuboneka ngo kugira ngo ayo mashamba akingigwe neza. Kandi ngo mu kiringo c'amezi 7 iryo shirahamwe igiye guhemba abakozi bazofasha mu gucungera iryo shamba mu ntumbero yo gutuza imiriro ya Nyakanga. Ivyo bikorwa vyo guca imiciro y'iryo shamba vyatanguriye ku mutumba Kanenge muri zone Kigwena, aho ni muri komine n'intara ya Rumonge. Ni mu gihe iryo shamba cimeza rya Vyanda risangiwe n'amakomine 2, komine ya Rumonge iri mu ntara ya Rumonge na komine Vyanda iri mu ntara ya Bururi. Dutandukire amakuru y'inkino. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yarayisohoye ikirangamisi c'inkino zo gutangura mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru. Ihiganwa rikazotangura ku igenekerezo ya 14 Myandagaro uyu mwaka turimwo. Nayo ibaruwa urongoye umugwi ujejwe ivy'ubuvuzi mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB yanditse ku igenekerezo ya 12 mu Kakaro uno mwaka turimwo, yandikiye abarongoye imigwi yo mu cicaro ca mbere n'ica kabiri mu mupira w'amaguru mu Burundi. Yashikirije ko atamukinyi azokina mu cicaro ca mbere hamwe n'ica kabiri adasuzumwe ko amagara yiwe yifashe neza, gutyo ahabwe urupapuro ruvyemeza. Ingwara bazokwipimisha hariho ingwara z'umutima, igisukari, kandi bakongera ko n'igipimo cerekana ukungene umutima utera. Nayo bigeze kugwara ikiza ca COVID-19 nabo barasabwa igipimo cerekana ukungene inyama z'umutima zifashe. Yongeye ahanura imigwi kwandikisha abakinyi bayo mu mashirahamwe y'ubwishingizi kugira ngo mu gihe c'imvune z'abakinyi iyo migwi iremururirwe umutwaro mu kubavuza. Nkanyuruzwa mu Burundi, ahubwo nyabuna ko hari inkozi z'ikibi zijya kunyegeza mu Rwanda, hama bakabesha ko baburiwe irengero. Hagati aho akavuga ko imigenderanire y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda iriko irafata intumbero iteye igomwe. Mu gusodera ikiganiro nabo bamenyesha makuru, Ndayishimiye agarutse ku mwete umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe na leta y'u Burundi bariko barerekana ku bijanye no gutuza imigwi y'abagwanyi ivugwa mu gihugu ca Kisekedi. Ndayishimiye akavuga ko iyo migwi ivugwa mu buraruko bwa Kongo ko harimwo iyigwanya leta y'u Burundi, ariko ko ari abana b'igihugu. Akavuga ko aniteguye kubakira mu gihe bazoba bifuje gushira ibigwanisho hasi bagataha, canke mu gihe leta ya Kongo bibafashamwo ngo bazisanga nk'abana muhira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yanaboneyeho akaryo ko kubeshuza imbere yabo mamenyesha makuru ku makuru avugwa ko hari abasirikare b'igihugu arongoye bavugwa mu bumanuko bwa Kivu. Ibi akaba abihakanye mu gihe mu ntango z'uyu mwaka abahinga ba ONU bari bemeje abasirikare b'u Burundi bavugwa mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Nadeje Munyaneza ndagushimire. Nari nababwiye mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi havugwa umugera mushasha wa corona wirigwa urasasika inganda mu gihugu c'Ubuhindi. Uwo mugera uza wiyongera kuba ruhasanzwe ukabuzwe ku izina rya Delta, mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi Tade Ndikumana yaramutse agendera ubuserukizi bw'ishiramwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS, akaba yamenyesheje ko abantu 3 aribo bamaze gutogwa uwo mugera mushasha wa Delta. Umushikiranganje Tade Ndikumana yavuze ko abo bantu 3 batowe iyo ndwara, umwe yaje ava mu gihugu ca Somalia
Tanzania muganga Tade avuga kandi ko abandi babiri binjiye mu Burundi bavuye mu gihugu c'Ubugande. Tade Ndikumana akaba yaboneyeho akaryo ko gusaba abarundi bose kubahiriza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo babandanye guhangana n'ikiza ca COVID-19. Iyi muriko murumviza ni Radio Peace FM Medri y'ugwaruka yumvikana ikibiraho ku buhinga ngurukana bumenyi mu makuru y'umutekano n'ubu ntagakuru ku musore yanyuruje ku igenekerezo rya 10 mu kakaro uyu mwaka ku mutumba wa Rutegama zone Gishiha commune Vugizo mu ntara ya Makamba. Kizito Christophe akaba yahagaritswe n'inzego ziperereza zikorera muri yo ntara, akaba yagirijwe kuba asanzwe yifatanya n'imigwi y'abagwanyi ihungabanya umutekano mu gihugu. Uyu musore umuryango wiwe ukaba uvuga ko atana kayambu kandi bagatera ibyatsi ibyo umwana wabo yagirizwa, narijya bavuga ko atavya politike canke imigambo yarasanzwe arimwo. Harugwandiko guyamiriza amabi akogwa mu Burundi na cane cane ivyo kunyuruza abantu ishirahamwe Fokode hamwe n'umugambi Ndondeza bavuga ko hari abanyagihugu batanu muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya baburiwe irengero. Pacifique Nazwe arongoye ishirahamwe Fokode hamwe n'umugambi Ndondeza avuga ko muri ubwo rwandiko harimwo amatohoza yimbitse kubijanye n'ifatwa ry'abo banywanyi b'umugambwe CNL. Kurikira mwishirahamwe Fokode duceye mwisekeza Ndondeza twaraye dushize habona amatohoza twakoze ku bijanye n'ifatwa ryakurikiwe n'ibugwirengero ry'abanyagihugu batanu bava muri komine ya Kiganda mu ntara ya Muramvya. Bose uko ari batanu bakaba kandi bari n'abanywanyi b'umugambwe CNL. Aba bantu batanu bari bafatiwe hamwe n'abandi babiri bafatwa ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro itariki za 8 mu kwezi kw'icumi mu 2020. Bafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Mwaro muri ico gihe witwa Gerard Ndayisenga. Bafatwa ku murango izuba riva, hariho afatira mu hoteli y'ahantu bita kuri JIT. Babafata hariho abamenyesha makuru n'abandi batari bake barimo bakorera muri iyo hoteli nyene. Barafatwa bacabinjiza mu modoka y'abatwara iperereza aho nyene mu ntara ya Mwaro n'indi modoka imwe tutashoboye kumenya iyo ariyo. Navuze ntibakibafata bari abantu indwi, kuko muri abo harimo umwe yahejeje arasubira araboneka witwa Jamari Ntakirutimana. Uwahaciye iminsi mike barabonye asubira kugaruka ku rugo iwe. Biranatangaza abantu ku buryo benshi bibaza ko yashobora kuba ari nawe yakoreshejwe mu gufatisha bano bantu. Hari uwundi yari yabuzwe ariko twahavuye dutwara mu isekeza Ndondeza, aranatuganiriza aratubwira ko igihe bafatwa babanje guca i Bujumbura, hanyuma baragenda bashika mwijoro ku Rusizi hariya muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Uyu yatubwiye ko we yaciye asimbira mu ruzi Rusizi atahejeje ngo amenye ivyakurikiye. Nawe bukeye yarasubiye arafatwa n'abanyagihugu kuko yari yambaye n'amapingu. Bamufashe bamutwara ku biro by'iperereza mu Cibitoke, naho kubera hari hakiri mu gatondo yavuze ko hari ahantu bamuboheye ku idirisha baca biruka mu bindi bikorwa byabo, nawe arashobora gutoroka. We yatubwiye ko aho mu Cibitoke yashoboye kuhatoroka amara igihe kitari gito yinyegeje, ariko ubu yarashoboye gusohoka igihugu. Kubwa Pacifique Ninazwe avuga kandi ko ababuze ababo bagerageje kwitura inzego ariko bikaba ivyimfa gusa. Ivyo bikaba biruko mu gihe umugwi w'igihugu ujeje agateka kazina muntu mu Burundi CNDH vuga ko ata muntu numwe yigeze anyuruzwa mu mwaka uheze. Uyu aharanira agateka kazina muntu avuga ko asaba ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu gacerere n'ubunyene. Pacifique Ninazwe bibo tangazo twaraye dusohoye turasaba abategetsi b'u Burundi ko bava mu gacerere, kuko biradutangaza ingene abategetsi b'u Burundi bagumye banumye kuri ico kibazo, kandi bene imiryango y'ababuzwe bagumye bitura inzego z'igihugu. Baritoye umusitanteri wa Kiganda, barituye buramatari wa Muramvya n'abakiri incuro 4.
ariko abo bose babishura ko abantu niko bumvise ko bafashwe mugabo nabo nyene batazi abo bantu iyo bari. Iperereza ntacyo ryigeze risubira kuvuga, nta wundi mutegetsi n'umwe arigera avuga. Mu kwezi kwa kane guheze mu nama nshingamateka hari umushingamateka yabagije ikibazo kijanye n'abo bantu. Uyu mushingamateka yayibagije umukuru w'umugwi w'igihugu nayo by'agateka kazi na muntu aho yariko atanga raporo yiwe. Uwo mukuru w'uyo mugwi wa CNDH ntiyishuye ico kibazo, aho kwishura nyabuna yakiyamera nk'utuka abaharanira agateka kazi na muntu, avuga ngo baguma bandika ibintu ngo atazi imvo zituma bavyandika. Aha nkabibutsa ko raporo ya CNDH yerekeye umwaka uheze ivuga ko mu mwaka uheze ata muntu n'umwe yanyurujwe, ko CNDH itigeze yumva imenya umuntu n'umwe yoba yaranyurujwe akabugwa irengero ryiwe. Aba ni batanu ba mbere dushize habona. Mu minsi iri imbere tugiye kwerekana abandi batari bake banyurujwe mu mwaka wa 2020 n'abandanye banyuruzwa no muri uyu mwaka. Dusaba rero abategetsi kwerekana abantu babashitse. Dusaba abategetsi b'u Burundi kuvavanura n'iyi ngeso y'ukurondera kunyegeza ibyo abantu bagirirwa nabi bafatwa bakabugwa irengero, ahubwo iyo bafasha abantu bakaza barerekana aho babashitse, nimba naho babakoreye ibibi ababikoze bagafatwa kandi bagahanwa hakurikije amategeko.